Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Yesu arakiza. abaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Umwami wacu Yesu Kristo abahezagire kandi abaha umugisha. Imana nyene amahoro ibahezagire aho muherere hose muri za mpande zine z'isi, aho umuntu wese ari ubuntu bw'Imana bumubeko. Imana nyene amahoro aho umuntu wese ari, Imana imugirire neza. Muri cya kiganiro itegure Yesu araje, kiganiro mushikirizwa na jewe Ndayizeye Albert, nsanzwe ndakibategurira. Kiganiro kikwibutsa ko uko uri uko turi bizohinduka. Umunsi umwe inzambi izovuga, umunsi umwe bizohinduka, umunsi umwe hazoba ibihe bidasanzwe. Imana nyene amahoro ibahezagire, ibahe kwitegurira kugaruka kwa Yesu. Kwitegura nama ndabibutsa ni ukwihana icaha gusa. Umuntu akihana icaha neza, akitandukanya n'icaha, hama akezwa, hama agakorera Imana neza, kuko ibikorwa dukorera Imana izo bitwibukira ko bakundwa tubikoze twejejwe, tubikoze twandikisha. Imana ibahezagire. Iyo dukoze ibikorwa twandikisha mu ijuru, Imana izo bitwibukirako. Dusangire rero ijambo Imana yashyize mu mutima wanjye muri kino gitondo, riri mu Byahishuwe Yohana 21 ku murongo wa 3. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe riteye ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu bayo, kandi izogerera muri bo, nabo bazoba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izobana nabo, izoba Imana yabo. Izohanagura amosozi yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzoba rukibaho, kandi amaborogo no gutaka n'uburibwe ntibizoba bikiriho, kuko ibya mbere bishize. Ibyagira kuri ya ntebe iravuga iti raba, byose ndabihindura bisha. Kandi kuri yo majambo arayo kwizerwa n'ay'ukuri. Amen. Niri jambo Yohana yahishuriwe n'Imana, yeretswe n'Imana, gahishurirwa Imana yo mw'ijuru ngo abona ijuru ryururutse. Ibyagiye kuri ya ntebe arayibona, iravugira ijambo ngo Imana ndi Imana, ngo ngira mbi Imana y'abantu banje, kandi ihema ry'Imana rizoba ku bantu bayo. Abantu b'Imana, Imana ibe muri bo, hanyuma abantu nabo babe abantu b'Imana. Ndi kuri iri jambo rero ngomba dusangire uyu munsi rivuga ngo abarira amosozi Imana yazi. Amen. Abarira amosozi Imana yazi, mureme Imana igira batabare, ibihindure bisha. Imana igira bahoza amarira, Imana igira ikora ikintu cyo kubirura, Imana igira ibagirire neza. Abarira amarira Imana yazi. Urabumva? Kuko hariho abarira amarira Imana itayazi, hariho abariko bararira amarira Imana itayazi. Bakundwa, ngo abarira amaborogo nabo bari mu Mana, kandi ngo Imana izobahanagura amarira yose. Iravuga ngo iryo jambo n'iryo kwizerwa kw'Imana izohanagura amarira abariko bararira, bayaririra mw'isi, bayaririra mu bikorwa, bayamageragezwa, bakayarira Imana yazi. Ikerekana ko Imana yazi nuko Imana ibiri muri bo, nabo baba bari muri yo. Amen.
kugira ube mu mana nawe hari icyo usabwa, kugira imana ize muri wewe hari icyo usabwa. Amen. Ni rya jambo nama ngaruka ko rero, jambo ryo kwihana. Kugira ube mu mana hari icyo usabwa, kugira nayo ize muri wewe hari icyo usabwa. Ntipfa kuza, ntizopfa kuguhoza amarira, ntizopfa kugusanza kw'ihema, ntizopfa kugukura ku rupfu, ntizopfa kugukura. Uzoba amaze kuba umwana wayo, uzoba amaze kwemerwa nayo. Ariko n'iri jambo abarira mosozi, Imana yanze muhumure mureme. Imana igira ihanagura amarira, igira ibahoza amarira, igira ibirure, igira ibanezeretse, igira ibakure ko aya marushwa y'uburibwe bw'ibibazo, aya marushwa y'uburibwe bw'intambara, aya marushwa y'uburibwe bw'ubukene. Abantu bariko bararira, bamwe bari mu makangaratete k'ubukene, abandi babura ibyo bafungura, abandi babura ibyo barya, abandi babura ibyo bambara, abandi babura ingene biga, abandi babura aho baba, ubuzima burazibye, abandi bamanya ingwara ingene bivuza. Imana idutabara. Ayo marira yose bivanye n'abantu b'Imana bazwi n'Imana. Iri jambo ryarafashe umutima wanjye. Imana izohanagura amosozi yose ku maso yabo, kandi uburibwe n'amaborogo no kubabara no gutuntura Imana izobihanagura, izobihanagura byitwe nk'ibitabayeho. Hari abantu bafise imibabaro, tugaruke mukundwa. Hari abantu bafise imibabaro, hari abantu ubuzima bwananiye, ariko bafise umutima wo kugororoka, bafise umutima. Ndiko ndabwira aba bantu bafise umutima wo kugororoka, ndiko ndabwira abantu bafise umutima wo kubaha Imana, ndiko ndabwira abantu bafise umutima wo gutiyanduza. Naho bagwaye, naho babura ibyo barya, naho ubuzima buzimbye, naho hari imfubyi, naho hari abapfakazi, naho hari abakene, naho hari ingumba, naho bafise ikindi kibazo kanaka, naho ingwara zibarembeje, naho kubura ingene babaho bibababaje, abo bantu Imana iri muri bo. Ikimwe, Imana iri muri bo, ihema ry'Imana riri kuri bo, urukundo rw'Imana riri kuri abo bantu. Ndazanira ijambo rema. Imana igomba ikwirure, Imana igomba iguhoza amarira. Ubugumba dusa kubwibuka, ingwara dusa kuzibuka, kuribwa n'ibindi, kurara ubusa, kurahuba, kubura ingene wiga, agakendegwe, ntibizosubira. Imana idutabara. Hari ikintu Imana izozana mu muntu cyo guhoza amarira, cyo kwirura umuntu agacabaho nk'utigeze abibamwo, nk'utigeze abibamwo. Imana ishimwe. Imana idutabare twezwe, Imana idutabare turondere kugororoka. Naho uri mu bibazo, rondera kugororoka, rondera kubaha Imana. Wowe ibisigaye hari icyo Imana igomba gukora kuri wewe, hari icyo Imana igomba gukora ku bantu bayo. Hari icyo igira ikora. Hana, inkuru za Hana benshi barazizi. Igitabo cya mbere cya Samweli, hajya mu zya nkuru za Hana benshi barahazi. Igice cya mbere ugisomye guhera ku gatatu ya kane uramanuka hose ugaca uhasoma, haravuga inkuru za Hana, ingene Hana yari ingumba. Bibiri tubwira ko ngo Hana yari afise mukeba wiwe Penina, ariko birivuga ko Hana yari ingumba. Hana Uhoraho yari yaramutse iby'inda, byari byavuye kuhoraho, kandi Hana Imana yaramwemera. Yari yacagendera akaririra amarira mu rusengero. N'iri jambo rero kuri abafise amarira Imana yazi,
abafise amarira imana ni aba bagorokeye imana, ni ababemewe n'imana. kuko Hana ntiyajya mu bapfumu, Hana ntiyajya kurira abantu, ngo yaciye ajyana mu rusengero kubwira imana. Hana rero kubera yari agororotse imana ikamwemera, ariko niyo yamuzima akavirigire k'ubugumba. Amen. Hana ngo aririra imana, bitubwira ngo imana iramwibuka. Hajya ku 19 ndi ku gice cya mbere, imana iramwibuka iramwirura, asama inda abyara Samweli. Aravuga ngo agiye gushima imana, ngo imana irangiriye neza, impaye ico nayisabye. Babyumvise abariko barayamarira imana yacu. Imana izoduha icyo twasabye, imana izotugira neza. Imana yamwirura imuhoza amarira, ubugumba buravaho, agira ijambo. Amen. Abariko bararira uko imana igomba bazogira iherezo ryiza, bazogira umunezero. Tujya kuri Elizabeti. Elizabeti nawe nyene ngo biritubwira ngo yaragororotse atagawa, ariko ari ngumba, afise amarira y'ubugumba. Imana iramugira neza ngo Elizabeti, iki ni igihe ciwe, iki ni igihe ciwe. Ndakundwa, uyu munsi abantu b'imana bari mu kangatete uyu munsi, ariko imana igomba imanuke ihoza amarira, ibihindure bisha. Byose bigomba bihinduke bisha. Abantu b'imana bagira ijambo, ibyaha bikurwe mu isi, abanyabyaha bakurwe mu isi, abanyabyaha hagomba haba ibintu bisha mu isi. Imana igora ikora ikintu gisha gitigeze kubaho. Imana ivuga ngo raba byose ndabihindura bisha. Abariko bararira amarira, abafise amarira imana yayo, n'ababejejwe, n'abagororotse, n'abatunganiye imana, n'abatiyanduza, n'abemewe n'imana, n'abuzuye n'imana, n'abakora imana mu kuri, n'abatagira uburyarya. Ab'imana igomba ibirure. Yesu nabahezagire, Yesu nabaha umugisha. Ngomba mpanura abantu bafise ibibazo ariko babifitanye n'ibyaha, batihana neza, badakizwa neza. Mwihane kugira ngo mwemerwe n'imana. Imana izobahanagura amarira, imana ibahezagire. hari bariko bararira batunguye mugabo imana itabizi, kuko bafise ibyaha bituma imana itavyumva. Imana yumva, imana yakura umunyabyaha mugabo amasengesho y'umunyabyaha ni igisesema kuhoraho. Amasengesho y'umunyabyaha ni igisesema kuhoraho. Mukwiye rero gukura ibyo bisesema uhoraho, imana ikabumva. Ukaba ufise ikibazo ugomba ko imana izokwirura, banza wihane neza, ukure ibisesema imana, ucuririre imbere y'imana, ucuborogera imana. Hazogira igihe imana iguhoza amarira. Amen. Utabawe. Yatabaye Hana, yatabaye Abisirayeli, yatabaye Abayuda, yatabaye Elizabeti. Imana iguhezage, nirasaza, irakehanirwa, iracumva, iracashoboye, iracishura. Ariko ngomba nsubire nibutsa mbere yuko ndangiza. Aba bantu, hari abantu igira ihoza amarira, hari abantu igira yirure, hari abantu imana igomba ibihindure bisha. Amen. Kwa Elizabeti yabihinduye bisha, ubugumba burahera. Kwa Sara yabihinduye bisha, ubugumba burahera. Imana ibahezagire. Hari ibyo ko bigiye gutembagaza iwawe guhoza amarira, biveho, abantu bakubone banezerwe. Imana ibahezagire. Mwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye kubwira ijambo ryawe Mana, ndagukengurukiye kubwira ugire neza abantu bawe, abo kwirurwa ubirure, abo gutabarwa ubatabare, abo guhezagirwa ubahezagire, abo kugirirwa ikigongwe bagire ikigongwe, abakumva bagaca bugufi imbere y'ijambo ryawe bagire ikigongwe. Mana, ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda ntahatanezera